iyo ufise ivyo wiyagiriza, iyo uje imbere y'Imana, uza imbere y'Imana wumva umenga Imana ofete yahindukiye ntirikira kuraba, ukumva umenga ntishobora kukwakira kuko ufise ivyo wiyagiriza. Ariko kandi ibi bavyita guseruka imbere y'Imana wikoreye ukugororoka kwawe. Kugororoka kwanje ni ikintu gikomeye kandi ndakunda kugororoka, ariko nta na rimwe iyo nje muri presence y'Imana nza numva ko nambaye ukugororoka kwanje, kuko kugororoka kwanje nta na rimwe guhagije, inyifato zanje n'ingeso zanje nta na rimwe bihagije ngo numve ko binyinjije imbere y'Imana. Imana ntiryoherewe kuko nagororotse canke mfise inyifato nziza. Imana inyakira indyoherewe kuko nakiriye umugororotsi ari we Kristo umwana w'Imana, haba nambaye ukugororoka. Umwambaro wonyene nzana imbere y'Imana n'umwambaro wa Yesu. Uwanje ntushobora kunkarifya kwinjira muri presence y'Imana.